kubona isifa mu bantu bose bo mw'isi kugira intahe nziza aha mw'isi sibyo bituma ucinjira mw'ijuru maka Imana ikwinjijeyo kandi kuba warakoze ibyaha ikizokubuza kwinjira mw'ijuru kutabyihana na Rusi mwumvise ko yari umunyamowabu hajya hanse kuvuga ibibi byakorega Mowabu ariko yaraje mu Bisirayeli ari umunyamahanga arateba yandika muri Bibiliya namwe nimubibone ikibi cyose wakoze cyangwa ikibi cyose cyakuguyeko inzamba ntiravuga niyavuga ntawe uzovyoberwa n'abanyabyaha bazobimenya n'abapagani bazobimenya sifa nk'iyi mwabonye ntizobandanya ubutumwa nk'ubu ntibuzobandanya Bwana Yesu asifiwe maze iminsi niga ibya Antikristo bakundwa akanya gasigaye ni gato systeme zose ziri set already ibintu byose mubona biriko bitegura Antikristo ngo bizokore neza uko mwavyumvise aya makadi tugendana mu ngodo ayazovaho bayashire muri chip nizo muzogendana mubonye murasigaye chip ntimuzozikwepa ndabahishuye gomba wisonzeshe inzara izokugosora inzara izokugosora ndabahishuye rero uzi ubwenge ntuzote ukavuga butumwa naho bokuba bazi urahora nabo nyene ntuzi uko bazocirwa gisobanura umuvuga butumwa n'ukumva uzobona arasigaye inamba 666 ntazozikwepa ubu barabyivugisha gusa ndahurira bukiya ngoma mbese ja kuri airport ubu ni self service ja muri Woolworth self service ibintu byose biri online kandi ubu ntibiraba bibi ubu ntibiraba bibi ariko inzira murabona iyo biriko biraca kubera isi yose inzogira umurongozi umwe ubonye bavuze ngo East Africa harya baragiye hamwe bakagira passport ya East Africa muri Europe ufise passport yose winjiye muri Europe usinyisha hamwe ahandi hose ugenda uko bimvuga sibyo numvise nabibonye ko namye murabizi no ngaha ugiye muri Canada nibigoye Bwana sesa bariko babitegura ku buryo ko isi izoba nk'ikijiji kimwe ibi mubona bya WhatsApp inkuru ngaho bayibonyene irara muri Afrika irara muri Amerika ibi bizofasha Antikristo kuko we n'umuntu si Imana ndashobora kubera hose muri rimwe ntashobora kubera hose muri rimwe at once ariko Imana yo murazi kubishoboye iyi tekinoloji izomworohereza gutegeka isi izi za license zacu zose bazokubitamwo Medicare bazosekezamwo amakadi yose ufise basekezemwo emuga uzobehe bubeho nico gituma mvuga injiri atabwoba natinya ngo ntera amabuye ndokoye umuntu umwe gusa akarokoka Imana nsenga na jikandokora ni sifa kwa Mungu kuko kubuza umuntu uburyohe bw'isi isi ntabwo ibishe ariko gutuma bavuga ngo isi irabishe bari bavuga ngo isi irabishe Jesse mvuga ko ibishe kwe iraryoshe
gusa n'igihe gito It's for few time kandi izohera. and it will finish. Ariko ibi byo bidashira rero, So when it's finished, bantu b'Imana mu vyumve, people of God hear me. kwitegura ni wewe urushya mu mwete, To be prepared is you to ubuntu bw'Imana bukuje kukabwakiye. so you can receive the message of God. Nta muntu n'umwe atacumuye, Nobody didn't sin. nta n'umwe atagira intege nke, Nobody is a weak. nta Nobody is not weak. nta n'umwe atagira intege nke, n'abafise ibyo akora neza. Even if you do something good, you go to your weakness. Nicyo gituma ijambo ryo kwitunganya no kwitegura, That's why the word of preparing iyi niryo rimbamwo, it is the one inside me. niryo mbwira aba That is the one that tell people. bana sesa. Amen. Rero abantu niba batabibona If people don't pay attention about it, bakajyana n'ibije byose, and they to go with everything coming hari ahead, amajambo mvuga atabwoba mfise, there is a word that speaks without fear, ntarabye ngo ninde agomba ngwanye, without checking who or what, ntarabye ngo ninde abyemera, or to say ntarabye ngo ninde ngo avyanka, who accepts it. kuko Imana Because God, ntizosurisha. He will not say all why. Ko nasanze mu isi Once I found on the earth, uvuze ikintu when you say something, udafite icyabona ntibakwemerera. if you don't have any truth, then No no muri one kode even if you are in a ukeneye court, ibyabona, you have to show ariko Imana something. nayo, But God, Imana yaremye umutima, God is in the heart. irambona uko ngenda kose, He knows what I do everywhere. nawe irakubona uko ugenda He kose. knows you what you do everywhere. Uburyarya mu muntu irabuzi, The thing in your heart, you know them. uburyarya buba mu muntu Imana irabuzi. Hypocrisie indi God madini. knows all your hypocrisy in the heart. Kenshi abantu twigira beza, Many times they just want to make nta n'umwe themselves yigira good. mubi. They don't want to show that they are bad. Kenshi abantu twishingira intahe, Many of the time people will testify mbere niyo ourselves. umuntu apfuye abantu bamuvuga neza. You see some people they spoke about her properly. That Nayo bafite abagore babiri, even that person had two wives. ngo ukuntu yakundana, They say, oh, this person was ukuntu that. yaraturaba, The way he looked after ukuntu you. yatugemurira. The way he was serving you. Afite abagore aba, And he had two wives. nayo ari umurozi If he was even a witchcraft, apfuye, when he died, niyo mu mutima avuga ati nagomba agende, even in the heart they say he can go. mbona barira Some people will be bakavuga crying. ngo isi irabuze, Oh, he dies. ngo isi irabuze, But the earth, ngo pengo limebaki. Yari umurozi. and then another person was a witchcraft. None abantu rero And then people now, ivyo Imana ntibiraba, God doesn't see that. izocira urubanza umuntu He will wese judge everyone bikwiranye n'ivyo yakoze according to what you have done. akiri mu mubiri. When you were Icyo in your dusabwa body. One thing, mu mageragezwa yacu yose in all our confession, dusabwa kuba abizigirwa. we have to be faithful. Amageragezwa ntazoreka kuza, Temptation will never stop. naho twokora iki, Even if we do naho what, twosenga gute. even if we can pray, Icyo dusabwa ni ukuyacamwo, what is needed no kuyajabuka, and to cross over tutaguye, tutarogose. without fail or to Ikindi forget ntosiga, somebody. imisozi yo gukorokerako Even men can fail upon ukabura you, ukuvugira, and you don't know even who ibyago is byo speaking to you. kugwako, The problem can come upon you. n'abashingira intahe n'abahenda. I will testify to you. Imana nta muntu izorengana. God will not leave Abantu anyone. baderuka twakoze ikibi If you do something wrong, ntibigera bamenya ko twihanye. you don't want to repent. Nawe bakubonye ikora ikibi, If they want to, igihe wihana nabyo bigeze babona. and they didn't see. Uko niko umuntu yageze yigira mu ijuru, If you want to go to heaven, abantu batamuziga ko azorijamo. people don't know that you will Icyo go cyo there. kimpa ubushizi bw'amanga. That is how I stand up. Yewe mutama turakundanye, Father, we love each other. ariko nta juru yompa, He can't give me nothing. nta juru nomuha. He wants. Imana yorimpa, God can give me something. Imana yorimuha. God can give Ariko me ngo arime ngo angereye ngo simbuke mu ijuru, never. But to go to heaven, Nawe nta muntu abo bakundanye, nta muntu abo bakundanye. nobody can refuse to love the other. Umuntu mukundanye A person you love, nta juru yo guterekamwo, he can't take you and put you in heaven. n'utamenya ibikenewe ngo ubikore. Even if he wants you to do something. Ndashima Imana yamitumira ijambo ryayo.
I thank God the way you give me the word. ngo turyumve So we can have it. ugira ubuntu akaryakira arishire mu ngiro And the practices. hanyuma azorokoke. So you can be saved. N'ibipimo bije When the measure came, indemeshanyo zacu zamazizi they know what kandi to go through. n'izindi zizoza. And the other will come. Ubuhanuzi buzoza The prophecy kandi will buriho come. bwinshi. And it is there a lot. Uwitwa Maurice yatubwiye ngo Maurice spoke to us. umuntu atanga icyo afise. You give what you have. Nanjye rero sinkopinga iby'abandi, I can't go from others. ikindi mwo nicyo nzana. What I have is what I bring. Always. Kila saa. Bwana siwe sana. Amen. Always Kila saa. I bring what I've got. Ninatoa kile I'm not gonna copy and paste. Siko na If some things are good, that's good. na ni vizuri. That's cool. Ni vizuri. I never copy and paste. Mimi siangalie mtu mwingine. The Lord is in me. Bwana yuko ndani yangu. I know Najua. He gave me the gift Alinipatia of the Holy Ghost. Alinipatia. I know ya kuhubiri neno la I'm ready to serve Him Niko tayari kwa kumtumikia in good times kwa muda unaofaa and bad times. kwa muda usiofaa. I'm ready to serve Him Niko tayari kumtumikia the way He's gonna comfort me. kwa jinsi atakavyo. Then I know Na hapo najua. the end is very near. Kwa sababu najua mwisho. That's why I want everyone Ndio hivyo niko na shauri to get ready, kuwa tayari. to be faithful, Kuwa mwaminifu. to imitate Ruth as she was Kufuata matendo ya Ruth faithful to her words. na kuwa mwaminifu kwa maneno yake. Reka ndirimbe gatoya Tanyenge kadogo hama duheze. kisha tumalize. Abumvise amajambo y'Imana, Imana ibahezagire. Those who hear the word of God, may God bless you. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa humo na msifu Bwana, kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa humo na msifu Bwana, kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa humo na msifu Bwana, kwa hiyo nimepata